narabonye reka nivugira ivyo niboneye n'amaso atari ivyo numvise, kuko ivy'amaso abonye niko kuri. Nayo inkuru mbarira nimeze nk'uvuza ingoma atayikanye uko atigera amenya ikiri mu nda yayo. Nabonye ikirere kibura ibihe bibi, cahora cera kigahinduka umutuku, ibiyaga n'inzuzi ntibiterwa isoni no guheka no guhekura inzirakarengane. Nabonye abantu bahindagurika, uwo wasomeje amata akagusomya ku burozi, nayo uwo wasomoye akagusomamwo ikibi. Nabonye abigamba bakanagambirira ikibi, mbona ababanga amatwi biteze inkuru mbi yovugwa ku bandi. Nabonye abikunda badakunda abandi, mbona abagwaye indwara yagwibagiza ibibagiza iciza bakorewe ariko ikabibukiriza ikibi. Nabonye abibagira babasuhuje basugerejwe, mbona n'abakorera intebe ishusha babakoreye ubuvugizi. Nabonye abahimba ntibahishe bagahimbira ku bandi, mbona abarengwa nabi bakibagira babaheheye bahebwe banaherewe. Nabonye abapfa bayuzana inzara, mbona n'abasesi indya atani isoni. Nabonye abarira n'abarizwa atakibahoza, mbona n'abarira atakibarijije ariko bagakikuzwa n'ababaguyaguya. Nabonye abirata ubutunzi ariko babangikanye nabo ururimi rwafatanye n'uruhekenyero, mbona bagenda amenya babuze ico bambara, mbona n'abandi bahedutse imyambaro y'ubwoko bwose batagishaka kwambara basigaye bagenda amenya. Nabonye abirata ubwoko bwabo, mbona n'abaziza abandi ubwoko. Nabonye abantu babazwa n'umunezero w'abandi bagakunda n'agapfa. Nabonye abakobwa gito bata umuco n'akaranga bagatega imishibuka bandanyanga ikabashibukana. Nabonye abahungu gito bazi guhenda no guhendahenda, abokoshejwe yabitaho bagahatirwa gukorora izicayemwe baziranenge. Nabonye abagabo gito bata urugo rwabo mw'irungu bakaja guteramisha umubanyi. Nabonye n'abandi bagabo barakarira abagore b'abatampamvu ariko bagera hanze bagatwengera udukumi. Nabonye abagore gito bagaya amasumo y'umugabo bakaruhira kuja kwisumamwo no kwishikana. Nabonye abavyeyi bihakana abana, mbona n'abana bihakana abavyeyi. Nabonye abatama n'abatamakazi basaza nabi bagahumbisha bangana n'abuzukuru babo. Nabonye abantu bo mu rurazi bama babishe bagashaka no kubihiriza abandi. Nabonye abantu bakunda guhanura ariko bakanka guhanurwa, mbona bakunda kwigisha bakanka kwigishwa. Nabonye bamvuzi bakunda kuvuga abandi bakanka kuvugwa, mbona n'abandi ukunda bakibaza ko hari ico bashaka ko ngo ye mama hari icehishe inyuma. Yemwe nabonye umwana w'umuntu agoye, ni munini cane n'ishamba ritavogerwa. Nabonye abisi hagahengwe bakaja nago bakarya bakadamarara, bwaca kabiri kabahinduka nk'ikirere kabamironzwe ikababika mu nda yayo ubutakigaruka. Nabonye isi igenda imira abakuru n'abato, abarundanije vyinshi bakabashingurana umwumwa, banda hambaye bagahinduka abahisi. Ko isi nabonye vyose ari ubusa gusa, isi igenda itanga ibihushani igahenda abantu ibahendesheje ibisayangana baja nago bagapfa no kwicuza. Nabonye ubwenge bw'isi burusha, uko urondera kumenya vyinshi ni kugwiza umubabaro. Nabonye umuntu ari nk'igipfungu kizinduka kizitanye, umuyagirizo wagica kukakigira ibangara. Ko isi nabonye ikiruta ibindi ari ukwiha amahoro muri vyose na hose, ukarondera n'ubutanga amahoro. Uciye ubwenge yotegura neza amaherezo yiwe, yosiguza Imana ico gukora igihe cose atijwe ubugingo. Imisi irihutagiza bamwe abandi kabahitana, uwoshaka yohinduka atarahindana, yabona umuntu yokwikebuka atarakebana, akabahazi ko ari ingenzi mw'isi, akubaha umukuru n'umuto, akarangwa n'ineza n'imbabazi, agakunda bose atankunzi, gutya akarushirizaho kwitegurira iherezo ryiwe, kuko umuntu amenya igihe amaze atamenya igihe asigaje.